graphic design ni igikoresho kivuga ubutumwa ariko kandi kikaba n'akazi. Donc nkanje kugeza ubu kuva mpejeje ishuri nahejeje muri 2020 kugeza ubu nta kindi nkora atari graphic design. Hama ndagikora mu maspa atandukanye, mu ma publicité, nkagikora mu ma église, nkagikora no mu bindi bikorwa bitandukanye. Graphic design ni ku bintu byose. Graphic design ku mpuzu n'umupira ndambaye hariko graphic design, ku birato, ku bitabo. Graphic design no kuma réseaux sociaux hose uguma uyibona. Ni umwuga winjiza, bien sûr iyo urondera amamarche kandi iyo ukora neza nkuko ari umwuga. D'abord turi muri sinzi novuga pays yacu ntibiratera imbere cyane gose ku buryo dushobora kuyigereranya n'andi ma pays yo muri Europe. Umwuga wa graphic design muri pays yacu birazimvye, ubundi kwiyumvira yuko ushobora kuja gukoresha agapira cyangwa gukoresha ama 3D ku miliyoni 10 agapira ku bihumbi 30 na hari abantu bisigurira badashaka kubyumva. Rero umwuga wa graphic design ukuntu winjiza, d'abord ni n'umwuga ukoresha imashini zigwa amahera makeya par rapport yayo zinjiza ku mwaka ukora neza urashobora kwinjiza même 10 millions par an zirenga mugabo ni mu gihe nyene kumurondera amasoko hirya no hino. Ino hari abantu bataratahura rwose graphic design, donc bavuga ati no ushaka kutujya amahera, ushaka kugira hari igihe nyene twibaza yuko graphic design ngidufasha muri bino gusa, ariko iradufasha gukorera Imana mu par exemple nk'ubu habaye ibikorane, urumva dutegerezwa gutumira abantu, dutegerezwa kwimenyesha abantu. Aho rero graphic design yiciza mu gukora amafishe, mu gukora amabaje, sinzi ko murabona mu mabarabara amabaje bamanitse. Donc vyose ni façon yo gukorera Imana, urumva. Rero je pense yuko kugira ijambo ry'Imana rivuga ngo mu byo mushoboye byose mubikore pour la gloire du Seigneur. Donc na graphic design turashobora kwikoresha mu gukorera Imana, mu gukora amafiche. Moi personnellement hari igihe ndabikora ari amafiche publicitaire, ari ama événement y'ibikorane, urumva. Donc navyo nyene biradufasha rwose gukorera Imana. N'intambamyi dukunda guhura nazo rwose ni gukora ikintu donc ugasanga donc produit final we wayishimye ebana uri satisfait, mais wayitanga ebana uvuga ati non c'est annulé, urumva. Donc atusubiramo kandi en plus de ça graphic design, mu gukora graphic design bisaba ubwenge, donc bisaba kwiyumvira, bisaba kuvuga ati okay ndabaha iki kimeze gute, ukagifatira umwanya pe. Urumva je nka jewe ndagwa example, hari igihe bivana na affiche zarizo kuko ndakora na invitation, hari igihe bimfata plus d'une semaine. Urumva ndiko ndavyiyumvira ko est-ce que nzokora affiche imeze gute, okay bampaye abantu nzobatondesha gute, amajambo gute, urumva. Donc ça prend d'abord du temps, urumva. Donc rero amadefi ya mbere aba hari nuko kuntu nyene tutaba dushobora kumaintininga, donc tutaba twahurije kuri produit final nabo ba client.